n'amaraso mashashi cyane urabana na kapitene aje muri Kenya abantu bari bamuzi rero ni kapitene rero benshi bakunda kumutazira Maldini aje atamusha safise yitwa KIDUM rero nguyu rero KIDUM rero akaba afise abana batoyi ariko arabereka ukungena umupira ugenda hari rero kurande rw'ibamfa afise Double J ku defense n'umwana mutoya ageruka kuduga muri equipe akaba duze arahereje Double J mugenzi we awuhereje Bface je nashise muri concert Kigingi mbona arakwefye uri kutinyiki ariko turasangiye umugore oya sinakwefwa tu cours oh non j'étais là mais qu'est-ce qui s'est passé non j'étais là wewe waranabaje ngo mwari ngaha uri kugira échauffement nari kugira échauffement et puis peut-être waratinye kugira ngwane hari ahantu nasomye grand frère yuko abantu bafise calvitie bafise ubuhanza iyo bamaze igihe ariko bawufise batibuka amasoso yawe yagera uribuka amasoso yagera wakora ukagira gutya kenshi ngusanga kumengo ni yaruguru ariko tutabeshere amasoso yawe yagiraga kigika kidubu urumva mu mere karambwira ngo urumva ngo twari twagize akaran contract aba catchers amazana aba catchers n'abakingo we nta kintu wumva mu aba catchuru ubu n'aba catchers aba catchers bagezweho man bagezweho kandi na makuru yari bitweretse ni hatari bana niambia watu mushanso kabiri fanya karate ceinture noire nta kibazo ubona ufise umubaza KIDUM cyangwa ikindi kintu kikuyobera kuri we wova ngaho mubajije wowe nka kigingi cyane ariko KIDUM inama numvise indirimbo za hawo makonsero akunda kuririmbira muri soft sana hajya soft uri kuraririmba ifashe iki kumuririmbyi haya nariko ndatera blague ameme tandiko ndaharura ama geste 1 2 3 4 5 6 bonya soft uri bwako namaje ni boss none ubu boss bugarukiye ngaho iyi nyene cha ndayikorera video iyi nyene ntabi yaciza mu mpwemu Twele tunazibua fyo Kaki kituragia kaki tunazibua fyo Mzee unapiga marotare nawe vuga ra twagiye bone igitipe kiringa nakubwiye vuge ra na mukinyata Griffith urazi gusiba nabonye igitipe kiringa ra Kigingi Barabiciye, welcome to the biggest show in our country, bro. Thanks. Unapendeza sana. Merci. Jumpa katini na amaze kubona inabivuze kuberewe sana. Umusaza ajamba ipapa ari karambiri n'agapira nakurahi. Uvuye muri World Beach cyangwa no se. Mvuye muhira nayikubwiye. Kandi bitangura 19h, muhira 18h30, nasabuke embouteillage. Hanyuma ndashikanga. Ariko Kigingi n'amahera ufise ni wogura helicopter n'umara kwiru vya embouteillage wo birengeye. Helicopter twarasabye urusha ni bararuduha. Ni bararuguha. Nacase kukuri ibintu vya viage. Uti ndakimosha Natete Kigingi ariko bikora neza ariko bikora kuguvu dasanzwe na Barabiciye konks sana ibintu wakoze muri arena ku munsi wa gatanu n'amateka renze kuyandi ndakubwira ko nimba ibikorwa vyiza ari umuti iyo wakoze ni pharmacy bro merci sana urakoze cyane ego iyo ukoze ibikorwa nk'abijya abantu natete ba boss tumenyereye bibagora kwerekana ko baryohe n'aba baryohewe ukabona baryohe ku nguvu zidasanzwe nk'abijya wiyumva gutega Kigingi n'ubuhe buhinga ukoresha kugira bibe kujya ni kwitegura yego nasanze ari kwitegura byarangiye nanje urumva nyene cyari hari abantu badasanzwe bazi ko twatumaze iminsi tugira ibiteramo byo gufasha abantu kori beni gute sororikaye urabona tumaze iminsi muri FB bana yana twimenya n'agasoda urabona uri kurafasha urumva ariko rero ikiye cari giteramo duhembwa n'ukuvuga twariteguye guhera kuri tenue gushika ibyo za gukina kurukurikirane turagira repetition ndashima Imana cyane abantu barabikunze n'ubu tuko turitegura n'ubu ijya match nzosubira kuyibona ijya match ijya match nitwaje dusubiramo barundi n'abantu bagoye iyo basubiriyemo bacavuga ngo yasubiye kugira byabe kuko ndabizi hari abantu bagiye bashaka kuza ku mutwenzi bavuye arena bagacavuga ngo nasubiyemo barundi n'abantu epurutsa muri comedy kwisinzima barasubiramo ariko umurundi umusubiriyemo unasubiyemo nivyo wavuze ku radio deje ngo twagiye turi amahera ngo gasubiramo zinduka urumva turiko dutegura ibindi ariko bro ijya match ariko ndayumviriza neza KIDUM nabonye nimba ariko natanguzwa na ki mugize kapitene equipe nationale y'ubu
y'umuziki ariko hariya Sadbi nabona mushira hariya mu bantu banyu ndayisubire mu match mumbeshere ugomba kunkwegera wewe bace baja ko bandike kijya gera ko baravyumva Sadbi numva ngo yakubita ngo maswata gusa no urambeshe Sadbi muri mita baramaje Sadbi kweri utari kuraruka kuri nefa hariya kwa Fizo ngo Fizo nabo yafashe umupira ngo ndungikira usho prefer gucamereza kingorongoro iya match ariko ijya match man uzi ko ijya match banayiravye irindi heruka watsinzwe bose baryohewe yahereye kuri swata ya Fizo bambe ya Vishu wana Vishu yari kararaba guca umupira ariko kubera rimyere yizuba ntiyawubona swata ikigingi nitwo tangura utadutwegetera tangura ikiganiro dutwenza rero urabona okay oya tubanze tugire introduction gato yitwa nariko naronde ibintu nokina byerekana evolution y'umuziki umuziki w'Uburundi warevorewe tugeze kuri stade intwari rero turi mu muziki w'Uburundi tukaba turi kumwe rero hamwe na kapitene w'Uburundi akaba ari Nkeshimana turamubona Nkeshimana aragiye Nkeshimana utanze araduze gose tukaba dukina rero ni igihugu ca Tanzania Nkeshimana rero munabuze umuduri wa Nkeshimana arakomeye cyane Nkeshimana rero ngaho rero tuvuye ubusa ku bundi umwaka ukurikira rero mu equipe nationale Nkeshimana rero akaba yahereje brassard uwitwa nde akaba yahereje witwa Ngabo Leonce ku ruhande rw'ibamfu Ngabo Leonce aragiye araduze cyane Ngabo Leonce ahereje bahagaragiye ateye umutwe gose cyane bahagara kumbise cyane ariko rero n'ubu turagenda equipe nshasha turonse uyu mwaka ni equipe nziza cyane akaba ari equipe ikomeye gose ni equipe nziza ubona ko ikomeye tukaba tubona rero kapitene wo mugwi akaba ari Chanjo Amisi araduze Chanjo Amisi akaba kina ku nimero hagati ariko Chanjo Amisi akunda gukina hagati kubera urumva no hagati y'amaguru avise ibikoresho Chanjo Amisi kabisa umugabo ukuri ngo yaragiye Chanjo Amisi ari Africa Nova araduze ari imbere teye gose ari awereje umugabo yitwa nde nguri karageze nyibutsa wa mugabo wa undi namba moja matata ese ni bangi namba moja mwe KIDUM Nikiza David turacha muri generation ya kera andako nakubwira yuko ari umugwi wo mu 70 na kangahe turagiye rero duheje gutsinda igihugu ca Sud Sudan tukaba tugisinze ibitsindo bibiri ariko rero bariko barakukuruka baragiye rero barahereje rero ugwaruka gwaruse rero turabona Cedric Bangi kamusosole yolele mama kamusosole Cedric Bangi ariko aratera umupira urabona ko umupira utera neza cyane ariko rero iyi equipe ndabibusa neza ko iyi equipe isanzwe ifise rero batoyi bayo bariko baritegura turabona abakubitisha umupira w'impapuro bakawukubitira rero muri Centre Jeune Kamenge turabona umwara aracafise umushatsi amato dusubira ngo ujye umushatsi uri kuragenduye nawe segundi ni KIDUM ngira umwaka uza tuzomubona Cedric Bangi arateye umupira aragiye ari kuri kumbise cyane birakomeye turabonye equipe nshasha rero ishitse akaba ari equipe ikomeye cyane ni n'amaraso mashasha cyane kurabana na kapitene ajava muri Kenya abantu bari bamuzi rero ni kapitene rero benshi bakunda kumutazira Maldini aje atamushatsi afise yitwa KIDUM rero nguyu rero KIDUM rero akaba afise abana batoyi ariko arabereka ukungena umupira ugenda hari rero ku ruhande rw'ibamfu afise Double J ku defense n'umwana mutoya agera kwa kuduga muri equipe akaba duze arahereje Double J mugenzi we awuhereje Bface ashize hagati kwande ashize kwa Sadbi arateye araduze hari imbere turabona nimero 9 Big Fizzo ariko aramusaba umupira ariko rero nawe ariko aramuhereza sinzi gituma turaza kubibaza neza kapitene muri mitara za kubitubariza hanyuma rero nguye turamubona rero mutama nawe aratashe akaba rero aje kurafursa deze mitawe nawe si wundi ariko rero akabakina ku nimero imbere agakinana n'uwo bavukana murabuzi ni Ziza Desire amapazi we nashika ariko bariko batubwira ngo ibirato yambaye birateye ikibazo cyane amagoji yambaye Sacramento niyatuma umupira udashikira uwo bavukana uwo nawe si wundi yitwa Dr Cloud aragiye mwibuke neza ko Dr Cloud yari yakinye mu mwaka weze ariko umupira ugiye hanze acagenda ajanye umupira ntituzi yawujanye ubu rero ntiyagiye kugaruka awushize ku gituza ugashira ku gatuza arajugumica abantu ngaha kuri stade birakomeye Dr Cloud utereye rero Vishu turamubona ariko aragenda ariko aramusaba ariko rero mengo Vishu ariko agiye umupira utari aswata
Kigingi ndakeneye kumenya iyo uragira ibintu nk'ibi imbere niba babonye ibice biba bisigura ariko umuntu abona kurabazi icyo wagize wahereye umuziki guhera ku mudi urankesha Imana nawe wibagiye maconco ariko ngo abakuzi niba herera mu bindi maconco ni yari umuririmbyi bavuga bayita inanga ya maconco yani inanga kandi maconco yari umuntu dans l'histoire yari umuntu w'ibwami afite histoire ntiyari umuririmbyi ariko umuduri wankesha Imana ahubwo niwe uvugamwo maconco yego ubwo wewe ntubana na Emile Mworo petit mina bientôt ma 40 petit imyaka ni myinshi histoire ni histoire gira mukezo ati Kigingi arazi histoire Kigingi ibintu nk'ibi iyo tuvyumvise bigutwara umwanya ungana gute kwiyumvira ibintu nk'ibi kugira ngo ugire ikintu gishobora gutweza umuntu kandi cibutsa umuntu kuko uri kuratwibutsa kandi bifise nico bisiga vyigishije ibi bikuzamo gute Kigingi bon urumva ibi bintu ufite nakubwiye ko ibintu vya comedy nabikubwiye même la fois passée iyi ni ingabirano kandi tugashima Imana kubona yarduhaye ingabirano so ikigoye rero muri ibi suku kubikurikiranya kuko ni suite logique nawe urabizi bavuga uricara ukiyumvira ati hatanguye de nduze yankesha Imana nubwo hariho benshi Imana imbabarire abantu inshuti zabo hariho benshi baririmbye tutashoboye gushiramwo urabona ba Marasco amabano ibiki me uburagerageza baswa janisha bo igikuru rero l'idée ni igoye kwiyumvira ati mbasha nzokiniki bokora ibintu quand même KIDUM numvise muri interview ari utuntu rero tuza twifata ari twinshi kumva muri interview yavuze ngo ni padiri w'umuziki bon qu'est-ce que je fais ko wumva basa ari ibintu bijanye n'umuziki baguma bagaruka ku muziki etu turafise histoire y'umuziki reka ndabe ibe yabaye entrée yo kuri show yiwanje nubwo amasanamu ntarayabona ngira babuja ntahangwa buja bazotwereka isanamu bana isanamu kawaida bayiguye kandi isanamu ndibaza yuko isanamu gusizoboneka tu nivyo rero umva wiyumvira ivyo hanyuma ukavuga ati entre yanjiza kumera gute reka ko nje muri jewe ndi humoriste singiye muri spectacle ya humor ngiye muri spectacle y'imiziki KIDUM azi nk'umuziki jewe ni nko accompagner kandi urabizi ko namwuguriye rideau yari ouverture de rideau reka rero nkine ibintu bijanye n'abantu bazoba baje muri mood ya music akuntu no canza ngaca mpera nkitangura nyene ngo brrr ma histoire kandi urumva voilà kugira pour montrer quand même yuko natwe dufise quelques notions mu muziki bon byaragenze neza je me dis hanyuma nakantu niyumviriye hanyuma ndandika ukungere bagende hanyuma wumvise bon hari byo naciyemo gatoyi capitaine arabaza mu nyuma muri mi-temps ça bikubera ko imipira itari kirashika kuri numero 9 aramubara ati numero 9 nawe yarafise kumwe nadashikana ngaha ayi wacu ati nico gituma rero ay Kigingi turamenyereye wewe cyane we improviser ariko utubwiye ko wanditse naho ni ibintu biba bikomeye cyane kandi turaskohora no nandika Kigingi ari forohe hagati yo kwandika no ko improviser bon biraryoshe iyo improvise wanditse ariko urumva iyo ugiye muri show improvise gusa bisaba ingufu nyinshi uvuga la tête mutwe uri kutuna 200% nukuvuga uri ko adrenaline iraduga kubera iki uvuga ati mpejeje ibingibi umva uko wiyumvira ikiza gukurikira mais Imana yarampahingabira no improvise vraiment hanyuma ariko no kwandika namye ndabikora ndagira gusa nuko ari abantu rimwe bafatira nkafata ibintu byo ngaho nyene improvisation rero no kugira sens d'observation ukavuga ati ibintu bimeze gutya ngaha hari igitenge cha jaune ku bantu batahazi hanyuma hariho utubar twa bois hariho orange n'igitenge umutipa ari muri cabine n'umubire yimosha kidding gutya mushatsi munini akaba afise inzobe iruhande ya rakadada sinzi ko aragasheri kiwe na ka ex raira rasta marishe baragoye umwana nk'uyo gute ariko hari abantu barataye ubwenge muri no minsi shushu yagoye iki turi kumwe n'umutiba ariko aradufata ama image bana urabona ko yiteguye ku mbeho ariko iyo mbeho ngira niyo ngaha muri studio bon mon frère yambaye umupira wanditse ko MTV Music hanyuma wanditse ko Mtanga TV MTV ni Mtanga TV hariya mvuye umusaza hariya ngo ahevye umwana ngo kubera ngo wahara ngo bavyeyi uno mwaka urabona ama mariage amaze kuba menshi
ukabona umuntu afite 58 arongowe n'umuntu afite 29 na commentaire ndabigira ko kubera muri bagiye bari kuberekana harimo inshuti yanje harimo inshuti yawe ntabwo no mu gatondo babibe aloko yambare ngo tugikora ndabwira jamais harimo inshuti ndazi ariko iyo ubonye umuvyeyi numbaze ngo inshuti n'urujya mu bibi canke n'umujene ariko jewe ndakubwiye harimo inshuti ntarakimwe ariko umuryango wawe uko uri kose urakunda niyuva tu turakundana ufite urukundo rwa long manche none wibaza yuko ari yende none mbega hagiye mbega lofotifu nini n'umubibi canke n'umujene je nibaza ko ari urukundo Kigingi ajya urizera uremera yuko urukundo rw'umuntu gusa afise nk'igitati wawe nk'umuntu waseka Twitter na 29 bibaho normal bisa none Macron atwaye ubufaransa afise Kechuline bari abamama ubu bagiye muri ligue barugure na association bita aba Catchers urumva mu mere karambwira ngo urumva ngo twari twagize akaran contract aba Catchers amazana aba Catchers n'abakingo we nta kintu wumva mu aba Catchuru ubu n'aba Catchers aba Catchers bagezweho man bagezweho kandi na Macron yarabitweretse arakano nasomye mu gatondo ngo bakobwa ngo mubandanye ngo mutishura ngo ama message ngo ubuhanga bakecho hasi bagiye gutwikundira guno mwaka covid yaraje post vid iraza ngo ariko ngo abakecho hasi bishuwe guno mwaka wo kwishurwa kw'abakecho ni dance tukuba twitira mu giteramo nyazina ni Kigingi ku munsi wa gatanu na cece yerekanye ibikorwa bidasanzwe ni na Kigingi abarundi bamwe bamwiteze ko ikintu kidasanzwe hari igiteramo ku munsi wa gatanu winondwi naho nyene ku mutwe ziba witeguye gute imbere y'abaririmbyi na cyane KIDUM nkuko atari ryambere mukoranye na Fizo n'imbere y'insinzi ry'abanya n'abarava muri Noro n'abanyagisagara biteze kuza kuraba inzu y'ubutambiro novuga ko ari yambere mu gihugu cy'u Burundi yego bon urumva nakubwiye ko ari context rero hari muri arena naho twari muri phase ya mbere kugurura ijya night club ntitwari mu kibanza uri kuko nabicokoje nti c'est un peu paradoxe ukuntu none mbarira ukungene tuza kugurura boîte yo mukamenga ariko ouverture kabera muri arena bon ndabona umengo mavanshavurira abashefu ba memba mavanda bavugira ibintu nabi cyane bika ariko bijya ibintu bisanzwe ntibigira ariko urumva ubutuzo turi muri nyezina mu kibanza nibaza yuko rero ibintu nzokina je niteguye kunezera abantu mu bintu urabizi ko ari ibintu bama babona mu buzima bwa misi yose warabonye ndiko ndagira comparaison niyo sketch nakoze ubuherutse comparaison y'abana kubera iki navuze ni KIDUM afise yavukiye mu Kinama quartier nord ama quartier abari muri sud cyangwa muri centre benshi bakunda kuvuga ngo na quartier muri cité hanyuma bari abo muri cité barafise ukungene ba denigra canke basuzugura abantu bo hari abo mu giti bari abo mu giti nabo bakavuga ngo bari abantu turabatinya ngo abantu bo muri cité sa natanguye rero umwana ukungena avuka muri cité akagenda arakura uravyibuka avuga ahavukira ibitaro kugira umuntu wese yitore je ngaho ndihe mbega ubucu ubwenge n'uyu hari udeka hari nawe wiga amashuri meza hari undi nawe yironderera ubuzima hari undi na sisa ngo nta numwe nagiye mvuga ngo voilà turahejeje warabonye kumwe nahejeje sinavuze ngo kuko hariho vyiza biva muri quartier mu muri ariya makartier naravuze yuko mu bisanzwe nk'akarorero amakartier yo mu gikwiye areba bakunda kuvuga mu gikwiye nibo bantu bambere bajya nabi warubizi nibo bantu bambere bajya nabi ariko quelque part rero barafise akantu basumbya muri cité baca bahereza ku vyamwa ariko ngaho muri cité nabo bajya bien ariko nta vyamwa bibuka kuvuga muri zo barajya inyama barajya umukeke barajya indagara bagahindura ugali uronka kaunga ariko ashirama kana nasi pasteke ugashire ku meza uravyumva bikagenda rero bihinduka gutyo hariya naho ni ya migwi itatu nyene umuceri ibiharage ibiraya umuceri ibiharage igitoki ni vya bindi nyene ntibihinduka ariko bo baribuka ukazibona umutama w'ubwanwa ariko aranunuza gatunda kariya kantu rero gacagaza gukompleta biriya bintu ugacugira gapokeza sasa hanyuma nkavuga uribuka nacokoje mvuga ako tukiri ngaho Kigingi kugira wimvura ibintu nk'ivyo warise ibintu vya nutrition ga musaza oyaye ni ibintu biba mu buzima rero urabona nko mu masite cyane barakunda kujya neza ariko nibo bantu bambere natangiye kubona dari histoire je niho nabibonye bafata umuhwi bagashira mu muceri je nta handi hantu ndabibona mu buzima nakuriye hagati je ndi muri milieu anti tajesi ni muri Babyloni kandi ni muri city bamutanga side turi hagati na hagati murakazuyazi turakazuyazi twate turavuga igiswahili kubera Nyakabiga yaratwinfluenceje ahandi naho rero kubera twigiranye na Kiririya Nobel rimwe twigira wa Petit Babylon
sasa rero nariko ngo niyo quartier ya mbere gwikaburimbo rishika mbere yizo rishika muri wese turabigabanya ariko byaheze wana byaheze kabisa byaheze turamerewe nabo abantu bubatse sorore zitoma tuko turavuga bafise amafaranga ni badusubire mu quartier bana baciye amabuye bacisha imisenyi haguye imvura ironona ibintu ubuye vraiment turi kuri beach barabara ryaraheze umusaza na interpellé badufashe les autorités compétentes mugana wanuze nama nabivuze sasa rero nariko ndakubwira ubuye ibintu kiyagenda ariko mvuga bijya kubera iki ngaruke gatoyi navuga ni KIDUM arafise abantu bamukunda abantu generation yiwe bivuriwe baza kuza ndari sure kandi warababonye ni nabo banagize effort urabona giye bintu nayiruka kubibona ndi Kigali aho umuntu ahaguruka kamereza ibihumbi birenga 100 kubera nguse blague kamutwenze akagira gutya pa n'abakongomani bakunda kubigira n'abakenya barabikunda sana ariko mu Burundi vraiment naciye mbona ko ari umutipe en tout cas ari confiné canke n'umuntu aba hanze ariko uravuze ikibazo nari kukubaza kigingi baragwaye mu inoti y'amafaranga kigingi gutwaza umuntu muri comedy ugasa nagwi inoti y'amafaranga iwe mufovya nkakurya arafu bro urasi no kugara ntunayakora hasi ari muri ivyo rigeze kubona batereye amafaranga aci atasi micro oya ariko umusasa yaragaye aravuga ati buke ari ubije twarayatora umviriza nari nayaruye kandi naravye ko ari $1 numva naraharuye nabonye gira gucya haya nariko ndatera blague ameme tandiko ndaharura amageste 1 2 3 4 5 6 mbonye stop turi bwako namaje ni boss none ubu boss bugarukiye ngaho baragwana je nabitomboreyemo ajya kwigumbirira kuvye ndagutera isware ajya ibintu utaba waronse ntukamere nka wundi yatora amafaranga ngo ngize Imana mere yaraje gufatwa na malaria ngo niyo ngo acakora amahera wayaronse nkayo mahera samahera uwo wamayindishije sivyo jewe narahembwa ndi kumwe n'aba brother ndi kumwe nawe ndi kumwe na Big ndi kumwe na Valerie Narur none nabantu babaca amaturi muri weekend kuko atotera ipanga harimo wese akimenya ravyo kuko nubundi n'amahera sukuvuga ngo n'amahera ngo wiyumviriye ajya nayo niyumviri turi gaho nyene ku munsi wa gatanu ndacacane tugareko ku munsi wa gatanu ndacacane ko bizavyamaze komera imbere yuko ndakubaza ivyo ku munsi wa gatanu gura tubibandanye hazoba haje abantu b'ibihumbi 200 n'abantu 40 hose urumva ko atawuhobahoba bro urumva nyene urumva ko ni babandi nyene abasirimu abantu bari class yego ndabizi cyane ari ama feedback ari karanshikira abantu bambaza hariho sabantu bo ku Kamenge antuka bo harabo mu Gasenyi tuzinanye bambaza bizaba biryoshe ngomba kuzana madame biki urumva ariko benshi ni Kinindo benshi ni Kabondo benshi bavuga bati ya noti ya 50 yari ndefu sana ariko kameme aho hantu ako plus benshi rero bazi yuko nibaza ko ari ikintu cyo kubwira abantu just gaye nibaza ko muri organisation ba specifie neza kubera abantu bazoba shuhijya night club ushaka kuyibona ariko jama twasumira nimba bidahindutse nibaza ko Bruce zomutumira kaza ngakuvuga concert nkijya niniya nibaza kwitobera muri night club gusa izobera hanze abantu benshi rero bazi ko tuzogirira muri boîte nivyo urumva nibaza ko tuzoronka akanya ko kubivuga mukaronka akanya kubivuga ejo nzobivuga mu gatondo nanje kuko abantu benshi bazi yuko bashaka kubona ijya night club sivyo so bizobera hanze zoba turi kumwe na Babalao mu Kristo yamaze gushika mse barabarao salamu papa vyamaze gukomera mse barabarao tena kirago muri Kenya ngo ni ngo muri Europe impwemu egra micro avyuve Roma noir bamwita mse barabarao mu Kristo ndakura mukije kwizina rya data nije ba Kristo bose nagira mvuge blague mu tuduza katwe yakina betting amafaranga araba menshi muri konte yiwe abaye menshi umukuru wa banki batangura kumwikeka yuko yo baramusoma baramuhamagaza muri biro baramubwira ati wewe turabona uracari muto cyane urakora urahembwa hari ahantu uhembwa oya none konte ko tubona yifashe neza wogira ibiki
acarababwira jewe ndagira bimwe byo gupariya betting kandi ngo nta munsi nihenda kuri betting ivyo gusa je nivyo je nkina nivyo je bimba amahera hanyuma aravuga ati nawe we tuwogira ngo ubu tugaca dutsiba akwemeza yuko mu magara yawe ufise igorori rimwe akugira amagorora abiri urumva ivyo nashatse kuvuga ni imvugo mbabarira wa mugabo wo mu manager wa bank ubwo nyene acakora ko araverifia yumva afise amagorori abiri aravuga ati peti ona respofis ati fise igorori rimwe ati yego ufise rimwe je no bikwereka kandi ukazana 3 million je 3 million je tugatsiba n'ukuri je nta munsi ndatsindwa kuri betting yawe ati vyumvire neza ntumenyeshe uno munsi genda uzuza n'umuntu umwe nagenza n'umuntu umwe ariko dutsibe je ndakwereke ukabona je naniwe 3 million tutwara 3 million y'amakenya ayo ni nka 54 million z'amarundi ribaza 60 ati naje nkagutsinda ndayatwara wa mugabo ewana yaciye ataha n'amasa yo gutaha ataragera aja kuvugana n'umugore we wa mu manager wa bank yari agapeti gutya na gutya kariko karambwira ibintu ati nyumviriza kwanza madam nyumviriza madam arakora ku magorori yumva amagorori nabiri ati urisire ati tuyagiye amahera karayafise ngo muri konti turavye karayuje ariyo genda yakajya hanyuma rero umunsi acara telefone wa mupeta ati ndi pre kuri ya business duhure jo ati zana umugore na jenzo zana umugenzi wanje je sindarongo ati jewe ndaguprovinga kabisa vyose kwa risa hanyuma baca barahura yugana na munuze muri biro ya manager ati tutangure business ati shira ngaho ya milioni 3 umwese ashira milioni 3 ku meza tutangure ati amburi pantaro manager yamburi pantaro peti acafata mu magara arayazungurusha manager agumara bati wahejeje wahejeje wumva rangaye ati wamupeta aguma ntarabe manager umara ba mu tipe bazananye wabonye manager ati rega ndaba jewe amagorori yanje nangaye munyakubaho amagorori yawe nabi ngoro ndatsinze uratsinze ariko ngo uyu mugabo nazanye inyuma yariko araharira yuko je nokora ku magara y'umumanager wapingiye milioni 5 basi naho yungutse turi gaho yereke Kigingi twitera gora karubuza tugirana kintu mte barabara yawo barazwa kabisa yego bizaba bimeze neza cyane ndafize ubwoba yuko ijoro ryo ku munsi wa gatanu cyo kwari rero ry'umunezero udasanzwe mu gihugu yego nibaza yuko tuzoronka kanya gakwiye yego hanyuma hamwe na joke nahiza umuntu akagaruka kuri stage kwidagadura urabona iya VIP twari ko kuri arena nane kuri arena ni VIP nyene y'abategetsi ariko ahazuba turi mu frere mu brother mu sister aho nyene zo kwisanzura bimeze neza nari byari biryoshe ariko nibaza ko bizaba biryoshe bwira mugenzi we ko ku munsi wa gatanu atahandi ni muri ku mutwenzi kuri Gardino abenshi ko ari baza tuba tubabona ko yari mu affiche ku itariki 2 ahandi tutorinda tuvuga ngaha wewe na Big Fizo bimeze gute tuzobona ku mutwenzi gusa canke naho murafisa ahandi reka tubisigure neza Kia giteramo bijya biteramo ni biteramo bizoba itariki 2 gushika itariki 4 ariko twebwe nkuko twamaze kwivuga nawe ko bategura igiteramo ca Lode twarababwiye yuko bategeza gusora nkuno munsi baraza ko affiche yerekana neza yuko Jenzo bandi hari ya le 3 et le 4 kuvuga samedi et dimanche abantu bako baratwumva vyumve neza nta bintu dushaka kugira abantu gutya twe na Fizo tuzoba turi ku mutwenzi ku munsi wa gatanu ku munsi wa gatandatu no kwa Mungu birafise publicité yavyo bariko barabikora publicité ni hari ya gusa abantu baharamo confusion ariko araba abantu bibaza ngo dushaka kugira ibintu bya gutya nta birimwo twebwe turiko dukorana no ku
mutwenzi umunsi wa gatanu noneho nibo banatanguye kuturondera imbere y'abariya kuvuga nta bintu by'ibinyoma birimo urondera Kigingi na Fizo ku munsi wa gatanu ahandi atari ku Kigingi tukuri ngaho nyene rimwe na rimwe wakuze umubona KIDUM kandi KIDUM numwe mu bantu benshi duhere kuri jewe twari dufise nawe wenda bizi twari dufise indoto yo kubona kandi ivyo yakoze ari ibintu umuziki w'Uburundi n'umuziki wa East Africa utazopfa wibagiye nama nabimubwiye ko atagihari bizogora ko dusubira kuronka uwundi nk'uyu nama nabimubwiye biragoye oya numwe ari biragoye kimwe nagomba kubaza nta kibazo ubona ufise umubaza KIDUM cyangwa ikindi kintu kikuyobera kuri we wova ngaho mubajije wowe nka Kigingi cyane jewe ndibuka niga muri 3e non dabesh niga nko muri 9e mu 10e hariho indirimbo KIDUM za mbere kuko nibaze yuko twagiye kumenya covid kumenya neza mu bintu bya wishe wasawe ariko hari indirimbo wakubita muri Kenya ndagusabye kuwa gatanu zo utushizemo kamwe hari indirimbo yitwa umugore wanje yakera tuza yumviriza mugore wanje unegabiri ubu rero barayifugije yaravuze zya ndirimbo vraiment kabisa jewe zirankora ko sana ariko n'izindi zose hariho nk'indirimbo nemera gose ndakunda no kwivuza ku radio indirimbo yitwa kwetu iraryoshe nagiye kudekuvura mu nyuma hari ahantu bavuga ngo imatani wacu karanyoye sana hari urumva bamwe bametigira ama origine bazanye mu magorori n'abavyeyi bacu ngaha mu gisagara oya just no imati jendi wo imukike ariko urumva biraryoshe kumva imvukira yo ngaha yibuka neza yuko mu bisanzwe dufise nozo origine tuba twaje mu magorori nkuko yabivuze batuze mu magorori bamuze KIDUM arakubwiye uravyumvise kandi urabizi yuko mzee barabara ni mzee barabara yawe hari ikintu wari ubona kwa Kigingi ukavuga ati upeti bitugana ukavuga ati hari ikintu kikuyobera kuri we n'impanuro ke n'umuhaye kuko ufise experience idasanzwe yego ni sawa kije ndamwemera ararinda kenza abarundi kuko si ikintu cyoroshe abarundi byari batwenga cyane na critique nyinshi hanyuma abayi wa mbere kabisa inyuma ya Jean Pierre Nyamoya gufata decision yuko agiragire carrière yo gutweza ivyo jewe ndamwankuraja merci abantu biwacu baragoye mbere barigeze no kuvyivugira ngo yuko bashishwe Gani sukari n'isosi barashishwe umuntu akakubwira ati je narashishwe KIDUM nibutse nibuza kantu twigeze kugenda Igitega nagiye kugira show Igitega urumva deja ni Bujumbura ntibarabitahura canje Igitega yari ngorane hanyuma nta bantu baronse ku buryo twari twicaranye n'abantu twaje bamwe ushira ku muryango ku matike tuja gutera blague kurumva ikiteramo cyaje cyahombye haza ababira bavuye mu magarama baraza ngo hapa ni bitugana bati bana comedy ni nini umva kwanza gusigurira umuntu comedy ambwira ati umutipa agenda imbere agatera blague abantu bagatwenga sasa kuingia ni franga ndambwira 2000 ngo mie tangia 96 sijacheka wewe pete wa Bujumbura anakuwa kunichekeja mimi otoka ngo tuzera basozera mukaya turugura umurongo kimwe no kubaza niye bangukoresha kugira ngo uburi KIDUM aguma akundwa uko iminsi iguma igenda aguma akundwa mbere gusumba uko yakundwa agitangura umuziki singunda kuririmba tujiste kubera kuririmba iyo ndirimvye ndashaka kabisa ko ndirimba bien hamwe n'inzoka ica y'ururi rigorofa igashika hejuru apana kuva mu mwobo kurira ni gorofa ikasangayo niriye banga ryo kuririmba indirimbo muri koseri n'iyindi za ndirimbo nyene zikaguma zikundwa indirimbo zimaze imyaka 20 zirenga abantu bakazikunda kandi bakazihurumbira bakazitama batarambirwa KIDUM bo nshira mu mutima wanje wose kuririmba singira ibintu byo kuvuga ngo hano ngikire cifashe gutya muri karonce nono na gutya oya ijya kwetu yariko aravuga hariyo version yindi nayo nico gihe yarakunzwe ijya nayisubiyemo kuko turiko turagerageza na bodaboda turiko turavuza muri repetition numva mayide arabaye menshi cyane ndavuga ndi what if kubera iki tutayisubiramo je ni kanyagira battery je tuyihonyore tuvuze hanyuma turondere na section cuivre bajemo iki toka neza ndi iyi nyene cyane ndayikorera video iyi nyene ntabiri yaciza mu mpwemu
Kigingi tukaba dusera basoze ariko niwumva ngaba mutavuganye n'abauditeur nawe wega waje mu mukubito je nashise muri concert Kigingi mbona arakwefye uri kutinyiki ariko turasangiye umugore oya sinakwefwa tiku non j'étais là mais qu'est-ce qui s'est passé non j'étais là wewe waranamaje ngo mwari nga uri kuregera chauffement nari kugira chauffement oui peut-être waratinye kugira ngwane oya nacenje inyuma muri mukubita umwica ari inyuma chaque fois kiniona wewe nafikana kimbia oya ange oranchi inyuma ku mugore wawe tizi ni viande toi tizi ni viande toi Kigingi tukaba duweze tukugira duce dusozerana cyane urabona muse barabara wari ngaha kandi nawe biba bikere ko rimwe na rimwe tubarose tubaronka nyene tukababaza Kigingi niki kintu gituma abakunzi bawe niki kintu nacaca tukiri ngaho ufise abakunzi benshi bibaza ko ari abakunzi bagukundira mu gihe tuzi hari abakomeje benshi kuba naturel kuba wewe ntushake gukina ivyo wabonye Kigali canke muri munyamerika canke mu France kina ivyo wewe wabayemo kandi nivyo niho bikina neza ushatse kwigana abandi ubupfuye yego ako rimwe namwe barakunze kuvuga ati Kigingi ari blague usanga yakuye muri Churchill show canke handi hano ivyo narabikubwiye muri gitera muri ntuze twakoranye nakubwiye yuko n'abanyarwanda barakina shows wanje sivyo twese turakinana gusa ubishira muri context y'igihugu rimwo ni ibintu bisanzwe cyane yego hanyuma iyo blague ihindutse kabiri gatatu sico kimwe n'indirimbo oya sico kimwe n'indirimbo kuko muri Afrika twese indero duhabwa nimwe abavyeyi bacu baduha indero zimwe yego ni bya bindi nyene urumva ugiye kubiraba usanga ntihajya rero baca bavuga ngo yakinyenga ivyo ngo Mondi yakinye no ni bya bindi nyene ni bimwe gusa nuko gusaba hari abikina mu Giswahili ariko nanje mama yarankubise mu Giswahili cyo ngaca mu Kirundi cyo nga so kuvuga ko manamwiganye nuko aba yanhanze kubikina gusa yego nuko nyene tukuba dusera basozera KIDUM nawe tukiri ngaho nyene umaze imyaka irenga kuva mu 1995 uririmba aho nituvuze imyaka wavuze gije battery ukija mu KIDUM ubwo na handi henshi tukiri ngaho nyene iyo myaka yose ga KIDUM abaririmbyi benshi ubaraza akamara umwaka umwe akavuma hakigihe agacava kuri scene musical ubustari bukaba buheze amara umwaka wa kabiri agarose hit ugasanga aragiye uko nyene nike gituma abakunzi bawe baguma gukunda KIDUM kubera jewe nanje kuririmba siniyumviriye subscribers siniyumviriye followers siniyumviriye likes Instagram comment nabikoze ndabikunda atana kimwe ata ntiyumvira n'inyungu yejo mu gitondo aba batipe babitangura ubu yumvira kurekorta abagore yumvira kurekorta likes ashaka yumve ko afise amavi menshi ashaka yumve ko afise subscribers benshi hanyuma ivyo bitabaye akabona byatevye kujya yora vyiyumvira aca bivamo agaca bibagira impwemu tubazi tubona ikintu cyitwa mze barabara yawo umutwe ni jewe bisigura iki papa la tete c'est guide nije ndikunda gida nije ndi kwibarabara nije ndi kuri ndi mbere inzira yose ndiko ndayica bace bakurikira bandi uri barabara yawo ari wambwiye gato grand frère njokoze gato grand frère hari ahantu nasomye grand frère yuko abantu bafise calvitie bafise ubuhanza iyo bamaze igihe ariko bawufise batibuka amasoso yabo yagera uribuka amasoso yagera uhakora ukagira gutya kenshi ngusanga kumengo ni haruguru ariko tutabeshera amasoso yawe yagiraga kigira KIDUM nkiri muto école primaire twarozwa na papa agaca dusokozana kwa rukwaro sasa kwa rukwaro yarayikubita n'ibihushi bikaba mu tarukira hari umunsi umwe ndiyumvira mvuye ku ishuri ndavuga ndi kujya kunsokoza mu gitondo birababaza enough is enough trop c'est trop sambona babagabo bamwa ku munsi y'igiti bakimyozi bakera ndingo bitigipara aca ngo bitigipara uwo munsi gushika no munsi gushika ubu gushasa inkunda lakini abapeti barasantire nabona hari naje ndimugushira ko ndakwigane impwemu ndagubira ko abafisi ibibazo cyangwa intererano ku munsi wa kane wa gatanu nako ifo inapasha basantire nabagire bataregrete parce que bari ogopa ku frontière
lakini si unajua tu arena tulijidebrouiller bila cuivre. Tena vilikuwa bien sana. Mimi nilikuwa pale. Bari sentir. Tunajua gisi tunacheza. Hata tunaweza kucheza gitari moja acoustic. Utasikia another form of music. Ni hatari bana. Niambia watu mushanso kama nifanya karate sentir noir. Ngo wize karate no kugwarisha umutwe. Baby hello. Chukua tu simosa. Hello. Ariko Kidum inamana uvise indirimbo za hawo makonsero akunda kuririmbira muri soft sana. Haya soft uri kuraririmba ifashiki kumuririmbyi. Soft uri kurinjira mu mitima. Penetration muri care. Sasa uri kuragira soft niyo wiconnecta na esprit y'undi ariko arakumvira. Ariko uri kukomindoro uri kurirukana abasheta kandi umungu arayirukana nga muri studio wako. Kekiro twibutsa abantu igiteramo Kidum ni ku munsi wa ku mutwenzi kandi sound song ivyuma bifata vy'amajwi abantu nibazoba desi sono ya grave ni poemu biranavugwa ko wazanye n'umuhinga ajejwe ivyuma avuye muri Kenya asanzwe ari we agirira ivyuma mu bikiteramo Sauti Sol. Yego bwira mugeza atazo bali poemu. Reka turangize nandi ndababwira yuko nkuko grand frère yabivuze ni kuwa gatanu ni hariya ntiyagira abantu bose abantu je ndabona je feedback ni nziza vraiment. Yego bwa mbere tuzi ngo ni Gasenyi ninde gusa ariko nasanze ni nabataronse umwanya wose n'amakartier yose azuba ari ku mutwenzi gusa nibaza ko nkuko nabivuze tuzaza kubwira ababiko barabitegura abantu ntibaramenya neza hariho ku mutwenzi tuzaza gukora ka video tubereke neza hariho nibaza ko bizoba biri moto sana. Tugushimira nawe gwadutumiye muri studio nibaze ko turekura tugira tubandanye. We nabonye ko mushaka kugenda nganye rero bigenda imisi yose tuma duhaze ikiganiro turakira umuntu umwe canke babiri batwifuriza urugendo rwiza Bible munyanyi barugendo rwiza umwe wo murugendo rwiza Bible umwe bibiri yaravyase baba tubashimira kubona mwabivyo muri mbona abana natwe rizera ko nikindi gihe irino bakwe muzosura muri dutere. Asante sana Kigingi nawe tugushimira kubona wahevye ibino ivyo warurimo rino bakwe mwadutera rizera ko nikindi gihe muzosura kurisha narindi muhira narindi ndiriye vraiment nta kintu nakime nahevye narindi mu nzu ndindiriye wewe ukumamagara. Asante sana kuri mikoro Jwisegale Kedriver from our side muhinga bw'ivyo Maria mu cameraman ariko arabigira neza duhure ku munsi wa gatanu kugira n'amafaranga 220 mu kibanza gisanzwe gaca kuyebira ibinyobwa bibiri ni 240 muri VIP bagaca kuyebira ibinyobwa bitanu byo baskubera